kategori zose nta selection irimo. Umukobwa wo muri Kinjo cyangwa ntangorane barakunda kwimanika aradutse zana amazi nta mazi ufise none wambaye umupira ata mazi ufise genda uzana amazi nari kubitahura iyo umuhungu none gabasha ata amazi afise yambaye umupira w'amazi o minerale mumuhamashi manira re mamane tiko asho umukobwa yakubise igisusu mu masati burakeye tibahora bakigwanira kidafumbiye tubuko gitabiye n'ubugesera mumpera amashara aremye basha mumpera amashalo mumeze neza amashi ku bantu basohokanye abasheri babo amashi mubambera amashi cyane abaje ari inyakamwe batanguye kujya imisaye kuresha biragoye gira eforo namwe urazibura n'umukobwa murahuye uramubajije ati mpaga nimero kawe ntuzi ko avuga neza cyangwa atavuga neza arindira umuhamagare kuri telefone mu mwanya mutoya. Halo sheri ni nyamuragi ivyo bintu birabashikira amashi menshi kuri mutima lo comedien amashi tout le monde amashi ngira ngo nuko ntabegereye wa papa yaje gute abakuru umeze neza yego shaka mumera amashi yagize eforo asha mera amashi ndabona komiseri ari hajya abasoda abakoroneri ndabuba abasirikare nibo bantu bambere bazi gutanga keya mu buzima bahamashi barazi gutanga keya umusirikare ku mitoma yiwe ku mugore aje abutanga ati ndagukunda cyane sheri bundo kuntu iwanyu yo bagutumye nyaruka nka roketi ndakunda ukuntu amenyo yawe atonze neza nk'ishene y'amasasu iyo ntari kumwe nawe umengo ndaye mwihandage les soldats c'est bon ndakwinginze ntuzonsamburira urugo nka misire misire asambura urugo ni hatari ariko erega kubera imitoma y'umukomedie sico kimwe n'imitoma y'umuntu uze umusoda les comédiens bafise imitoma yabo uzorabe kiginga heruka kurongora iyo tanga keya ku mudame ibintu biba bikaze hari igihamwe n'isahani ya mbere y'ibumba sheri biba gacaje sheri nibaze yuko ari turunaje kurikira umwe ukurikira avuze ngo ni turunaje kurikira rindira came n'iyindi no c'est pas sérieux ayosha urugumera zirazimbye mbe warabagije kwa Siyoni wanyuma yo ndavuga muri ko muranyongorera ngo mbe ngo kutaje wambaye ijipo oya ijipo uyu munsi wapi madame yanyegeje isutiye madame wanje oya madame yakoze ibara aca mbesha ngo imbeba yatwaye isutiye ibi bintu ni bibi madame ari muhirasha abantu muri ko muragira eforo nabona abantu bo ni sawa aba bose ni gwawe muravukana birahindutse ku musore yicaye nkaho mengo ni gwiwe sava ni gwawe mumpera amashara ahagaze ndakurayi abandi baba bariko baragwanya ubukene bw'abagabo aba ni sawa flanke tumwe kwa Sebuja FM chichiriwo ogambaki kale sebo uri mulungi umusajja wa Uganda agamba Uganda ndena agara wasajja wa Uganda oliwa that's good fine abanda bakunda sana sasa
nakubariye yuko ikintu kijanye no kuresha burya kiragoye. Imagine n'abantu barinda nk'abantu b'abasore. Abapapa biwacu bo barabakenyuye baronse impangu zimeze neza baca bashirako ku rupangu sheshiyemesha. Mwa baraciye ubwenge mu minsi mike yababonye umukobwa ageze muri 25 aca hindura agaca yandika ko apa tunauzisha barafu kubera ubu ari we wese barafu araza kugura. Urumva rero usanga ari imisore igira effort. Imagine umusore ashobora kuja kuresha aribyo uresha kuko abasore n'abantu ba mbere bubaha. Wigana n'umukobwa wa president, for example President Kagame, wigana n'umukobwa wiwe. Is it right? Uri kumwe rero n'umukobwa wiwe uvuze tugomba umutemberere. N'abantu rero bagiye ubwenge ashobora kwicara mu madiva atazi n'igiciro cyayo kandi agaca yicara atambikije. Urabibona ni ibintu bitoroshye. Wakera rero amaze gushika ubwo mutama arashika agusanze mu madiva yiwe ntuzi n'igiciro. Amakuru yawe umeze neza? Ubwo rero yavuze tumeze neza ubwo ni sawa. Ndashaka kukubaza. It is a simple question. I would not ask the more questions. Ariko ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Waba waje kureba nde? Wakera probleme. Tugigimiza nka masterendi. Ibintu biba bitoroshye. Agaca jako. Kena je kuraba kuko bwa twigana. Murigana none se kwigana bijyamo no kuza muri pare presidentielle. This is a presidential house ntabwo oke nibaza ko naba nkurogoye gato. Yitwa nde? Yitwa izino kabura rivuze uhejeje. Ntabwo wumva ufite hano. Ninde yaguhaye visa yo kwinjira hano? Okay. Reka mbanze mbazi. Waba protocol bari hanze. Those people babandi bari ku muryango. I'd like to know just a moment. Waba bajije ko wakinjira hano? Oya twinde ntabwo bishoboka ko twinjiye. Ico rero caki agira tolerance kuko arabizi bibaho. Agaca rero abandanya agaca abaze yumva. Uhigwe nube warakuze nka mutima. Rero biba bisaba ngaho yuko widefanda harimo kubesha my friend. Atanguye kubaza rero kugira ngo umukobwa wiwawe baguhereze pase yo kumujuraga problem cyujaga. Papa wawe yaba yitwa nde? Papa wanjye yitwa Zoba kukwira jejeremo. Akora iki? Aho rero bageze kuri fonction problem. Abarindiriye ko yumva yuko harimo general, yumve ko harimo honorable na honorable Steve hariya ashobore kumva yuko yo barimo. Kutinda gato papa we yabakora iki? Wigira ubwoba noneho ugira ubwoba cyangwa se ntubugire byose nicyo kimwe wahageze hano. Wahageze mbutagira umutekano turawucungira nta kibazo. Achajako, that's right. Papa wanje akokora akora iki kutabiqualifyinga neza? Uhigwe ntuvuge yuko ari umukorodoni problem. Kandi ikindi naco ahantu ba urabe ntuvuge quartier.
kwanza AMAHERA aba mugisyo ubambera abasore bararimba sha wongera amashi meshane mutima. It's very nice, wonderful, very nice, exciting also. Biracamo nkavuga kongereza iyo naryohewe. That's a true fine mutima nukuri. Nawe ukuntu biqualifying ndibuka nkitangura kuvuga gukina comedy nisirabye ikomeye cyasaba kugira repetition nicaye mu nzu je ndiko ndatangura kuvuga ati reka rero ngire visibility kuko bajya bakigingi narababona bari ko barakora sivyo. Kigingi asubya nk'imyaka ishika kuri 4 akora ndamwumva ati none nzoricaga bashi ubwoba ni bubi ndicara muhira ndavuga ati reka subire mu radio BBC ko mutwe sivyo. Mutama ari hanze bijya batama rero barakunda radio BBC cenja ko ni saa 12 n'igice ku isaha mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 12 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma Frega kwaya kuri gahunda za radio BBC gahuza muryango muyikurikirana ku murongo wa megahertz 25 mu biyaga bigari no ku murongo wa metero 26 n'ibice 13 mu biyaga bigari kandi radio DC mu Rwanda na radio Kisoro FM muri Uganda. Aho ndatanguye muzehe ari hanze ariko arumviriza abamenyesha makuru ntayemwa. Reka dutangirire amakuru yacu tuyerekereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Perezida Barack Obama ashoboye gutwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butangaje. Reka twumve uko mugenzi wacu Prudence Nyumva abitugezaho. Mu ruzinduko kari cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabaye bidasanzwe. Turiko benshi muri rusange biteze ibi bintu kandi